Tanzania. Abantu 19 nibo basize ubuzima mu isanganya y'indege yaguye mu kiyaga ca Victoria ejo ku munsi w'Imana kubera ikirere cari kimeze nabi. Iyo ndege yakorotse yari isigaje umwanya muto ngo igwe mu gisagara ca Bukoba nk'uko vyatangajwe n'inzego z'igipolisi muri ico gihugu. Iyo ndege y'ikompanyi ya Precision Air yaguye mu mazi isigaje imetero 100 gusa ngo igere ku kibuga nk'uko umukuru w'igipolisi muri ako karere William Mwampagale yabibwiye abamenyeshamakuru ku kibuga c'indege ca Bukoba. Komiseri w'akarere Albert Chalamila we yavuze ko iyo ndege yarimwo abantu 43 yari ivuye mu mugwa mukuru Dar es Salaam yerekeza Bukoba. Perezida Samia Suluhu Hassan yaratanze ubutumwa bw'akababaro no guhoza ababuriye muri iryo sanganya. Muri Somalia naho igipolisi cavuze ko abantu 2 bishwe abandi 5 barakomeretswa n'igisasu catezwe mw'ibarabara gituritsa imodokari yarimwo abanyeshure i Mogadishu. Umuvugizi w'igipolisi yavuze ko abo banyeshuri bishwe batahutse mu mihana yabo bavuye ku ishure ku munsi wa kane. Nta muhari uremera ko ari wo wateze ico gisasu casambuye iyo modokari, ariko umuhari Al-Qaeda niwo ukunze kugaba ibitero vy'iterabwoba nk'ivyo muri Somalia. Niwo wagirizwa ibisasu vyaturikiye mu modokari 2 mu mpera z'indwi irangiye hafa abantu barenga 100 hari mu ihuriro ry'amabarabara ricamwo imodokari nyinshi ku mugwa mukuru Kiev. Al-Shabaab yavuze ko yarondera kwica umushikiranganji wa mbere. Washington, ijwi rya Amerika. Hano muri Leta Zunze za Amerika amamiliyoni arenga 35 y'abanyagihugu baramaze gutora mu matora y'abashingamateka n'abasenateri ategekanijwe vy'ukuri kuri uyu munsi wa kabiri w'iyindwi. Ni amatora atunganywa buri gihe perezida ageze mu gice ca kabiri ca manda yiwe y'imyaka 4. Abategetsi b'umugambwe w'abarepublikani bavuze ejo ku munsi w'Imana ko bagiye kuzokwigarurira inama nshingamateka na sena bisanzwe ubu biri mu minwe byiganziwe n'abo mu mugambwe w'abademokrate. Intebe zose uko ari 435 z'abashingamateka nizo zegwa n'aya matora, mu gihe ku ruhande rwa sena intebe 35 kwijana arizo zizohiganirwa. Abademokrate nibo bagenzura izo nama zose kuva mu ntango z'umwaka wa 2021. Ibi vyatumye amategeko na politike vya perezida Joe Biden vyoroha kurengana naho abarepublikane bagiye batavyorosha. Urubuga rwa interinete rutanga amakuru ya politiki hano muri Amerika rwitwa 538.com ubu gwerekana ko abarepublikani bafise amahigwe angana ibice 55 kwijana yo gutsindira sena hamwe n'amahigwe angana ibice 84 kwijana yo kwigarurira inama nshinga mateka. Nayo muri Ukraine mukuru w'igisagara Kiev aragabisha abakibamwo ko bakwiye kwitegurira ibihe vy'imbeho bigiye kutazoborohera. Ni mu gihe Uburusiya bubandanya ibitero ku nyubakwa hamwe no ku ngomero zitanga umuyaga nkuba. Vitali Klitschko yavuze ko ibi bisigura ko ababa ku mugwa mukuru Kiev bagiye kuzobura amatara, amazi no kutazobasha gushusha amazu yabo mu bihe vy'imbeho nyinshi biri imbere. Yavuze ko abakozi ariko bariko barakora ibishoboka byose kugira bagarukane umuyaga nkuba n'amazi ku mugwa mukuru Kiev no mu zindi ntara. Kuva ejo ku munsi w'Imana umuyaga nkuba watanguye guhanwahanwa ku masaha. Mu bindi bice naho abasirikare b'Uburusiya barasubiye kugaba ibitero mu ntara ya Donetsk mu buseruko bw'ico gihugu. Washington, ijwi rya Amerika. Nayo muri Siriya abatabara hamwe n'amashirahamwe akurikirana ibibera ku rubuga rw'intambara
bavuze ko abasirikare ba leta ya Siriya ejo ku munsi w'Imana bateye ibitero ku makambi arimwo impunzi zakuwe mu vyazo n'intambara zihitiye muri ico gihugu. Ibi bitero vyishe abantu bashika kuri 10 n'abandi bantu baharugwa mu macumi babikomerekeyemwo. Nivyo bitero bishasha biciye kubiri n'amasezerano yo guhagarika intambara yafashijwemwo n'igihugu c'Uburusiya ndetse na Turukiya. Aya masezerano yumvikanywe mu kwezi kwa gatatu k'umwaka wa 2020 n'amasezerano yarangije ibitero leta ya Siriya yakunze kugaba mu ntara ya Idlib muri ico gihugu yari ikiri mu minwe y'abaroberi muri Siriya. Ivyo biganiro byo guhagarika intambara vyari bishigikiwe n'Uburusiya ndetse n'igihugu ca Turukiya. Muyavugwa hanze y'umugabane Alois Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Kuri eshatu radio yacu voa.com, naho murahadusanga, naho kuri Facebook na Twitter mudusanga kuri @voa radio yacu. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo: inyeshyamba za M23 zatangiye gushyiraho inzego z'ubuyobozi z'agateganyo mu duce zigaruriye, nubwo hari byinshi bitarajya mu buryo. Ariko n'abari kujayo nyene bari kuba bagifite ubwoba, kuko ntawo bari bamenya niba government iragaruka nanga se bari abarahaba. Aba ni bamwe mu baturage bo mu karere ka Bunagana na Kitagoma gahana imbibe na Uganda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi ejo habaye imyigaragambyo nyuma yaho bataramenyekana bateye ahitwa Imweso mu karere ka Masisi bahitana abantu 2. Tubafitiye n'amakuru y'imikino mu Rwanda no mu Burundi. Ntimujye kure. Abakuru tuhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahitwa Imweso muri Masisi havutse imyigaragambyo ku munsi w'ejo nyuma y'aho abantu 2 bishwe n'abataramenyekana bitwaje intwaro. Ibyo byabaye mu gihe urubyiruko rwo muri ako karere rukomeje kwitabira ubusabe bwa Perezida Tshisekedi bwo kwinjira mu myitozo yo kurwanya ingabo za M23 zirwanya ubutegetsi buriho muri Kongo. Jimmy Shukran Bakomera ni umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwicanyi bwabereye ahantu hitwa Imweso ni mu karere ka Masisi muri groupement ya Bashali Mokoto. Umuntu umwe niwe wishwe, wari umwe mu bayobozi bako karere ka Mweso, yishwe ari nijoro n'abantu batazwi, bari bafite ibirwanisho, bari bafite imbunda. Amaze kwicwa n'undi umwe arakomereka, gusa mu gitondo cya kare cy'uyu munsi niho wa kabiri nawe yapfuye, bitewe n'uko yari yakubiswe amasasu mu mutima, ubwo ajyanwa ku bitaro. Uwa kabiri yapfuye ageze ku bitaro. Ibyo bintu byatumye abantu bajya mu myigaragambyo cyane guturuka ku munsi w'ejo, ndetse n'uyu munsi tuvugana abantu bari mu myigaragambyo bari kwamagana ubwo bwicanyi bukomeje kubonekana cyane muri ako karere ka Masisi Mutagoma. Abarwanyi ba M23 bari hehe ugereranije naho ibyo byabaye? Urazi ko abarwanyi ba M23 bafite teritwari ya Rucuru, ariko ahantu hitwa Bwito ntabwo barayifata bose, kandi iyo Bwito niyo ihanye umupaka n'akarere ka Masisi ahantu hitwa Gicanga. Ntabwo bari bahagera neza, gusa ko biba bikekwa yuko umunsi ku munsi hari abarwanyi ba M23 wenda baba
baramaze kugera muri ako karere ariko batari babadeklare officiellement bitazwi neza bakihishe. Wenda navuga ko baba barindiye igihe M23 izafata akarere ka Masisi. Biba bigoye cyane Mutagoma kuko hari abantu benshi baba bakekwa yuko baba bakorana n'umutwe wa M23 mu karere ka Masisi. By'umwihariko ubwo bwicanyi bwabaye, uwo muntu wishwe, amakuru dufite amasaha nuko yishwe azizwa wenda kuba yakoranaga bya hafi n'umutwe wa M23. So ibyo bigaragaza yuko abaturage bafite ubwoba, bikaba binagaragara yuko wenda ku mbaraga za M23 ishobora kuba nayo bien sûr ifite abantu baba bakorana nayo bya hafi mu karere ka Masisi Mutagoma.